Barundi kazi inshuti z'Uburundi turanamukije mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'umwe saherereye mu cubahiro ciwe. Turi kuwa kabiri gitugutu mwaka 2025 turi kuri Kibonobono Media nkuko mubizi mubimenyereye kandi bisanzwe biri iminsi yose. Rero twongeye kubaha ikaze kandi murabona imbere ya kamera turi kumwe n'umusore sinzi ko ari umusore no ko ari umugabo. Shadije asa neza tangure tumuramutsa amahoro neza nyakubahwa. Amahoro cyane. Ego. Jewe ku mazina banyita Blaze nyuma ya kamera turi kumwe na Zombie niyo kameramani wacu. Kumbure gira tugira ubuntu nawe twakumenya nawe ariko barakurikirana Kibonobono Media gashobora kubamenya. Ego. Murakoze cyane. Nkuko babivuze reka natwe tutangure twidondora nkuko babitubwiye. Jewe nitwa Edi Janvier Twagirimana abenshi muramenyereye hari abamenyereye imbere y'amakamera batari banzi muri Kibonobono. Mugabo pour le moment ndingaha muri Kibonobono. Ni nayo mpamvu hari amakamera mutakimbona ko cyane. Ego. Edi Janvier umusore urubatse. Ndi umusore ntabwo ndubaka ndashapanze. Uwo kwegera bivana n'uruvugano twavuganye nibo. Ego. Bavyumvikanye ko biba bimeze neza. Wambaye Kibonobono. Muri Kibonobono usanzwe ukora muri Kibonobono canke waruja kubashorera amavuta n'ibindi. Ntabwo nje kubashorera muga mvuze kubashorera ucumenga nanje no bandi nyuma. Ahubwo nje ndamutse nzanywe n'ivyo gusoma no banje kwishorera nanje. Ariko ntabwo naje kwishorera, ntabwo naje kugura amavuta canke imiceri canke ntango nze kongereza imitahe oya. Ahubwo ndi umwe mu bantu bafise ico bakora mu runani Unascoki, urunani rw'amakoperative ya Kibonobono. Muri Unascoki mukora iki? Muri Unascoki ndi umwe mu bajejwe enregistrement des membres mu byo twokwita logiciel. Ndi umwe re mu bakora muri ico gisata. Muri logiciel ya Kibonobono hakorerwa mwibiki ni bande bari kureye kujamo? Bon, muri logiciel ya Kibonobono kira muntu wese, kira murundi, kira muntu wese iyo bari muri diaspora bavuga ngo ikiremwa kira kiremwa cyose kiremerewe kuza mu runani Unascoki. Niwe muntu wese yemerewe kuja muri logiciel ya Unascoki. Nkuko rena bivuze ndi umwe mu bakora mu gisata cyo kwa registra abamambre. Ico gisata nico kintu novuga ko naco gikomeye cyane mu runani rwacu kubera muri ko mwirukira cyane ushiramwe imitahe gusa natanze akazina ndimwo ndafise nimero matricule fite ukaburanyereye uragiye. Alors que twebwe Unascoki ni ikintu kinini cyane kitifuza yuko umuntu azoguma aza kurondera kwiruka inyuma uve mu Kirundo manuka Makamba wiruka. Ahubwo dukeneye ko ari ikintu nzoba nicaye ngaho Bujumbura kira kintu cyose ukeneye ukironka ahantu uzoburi hariya icenda juru ushobora gutora aga telefone ubwo nyene ugagira kazobona akantu notification hejuru karaje Kibonobono iraguhaye amafaranga ngano kubivuye hehe muri logiciel canke Kibonobono iragutumye ko ugende gukora kanaka. Rero logiciel ni ikintu gikomeye nubwo mbona abanywanyi benshi mutariko murashaka kuvyitaho. Hari abantu baza mu sensibilisation baje ngaho ku materi wanyu mukabaha amazina gusa ngibindi ngo turazinanye ngo ni mu kibano bimaze gushika ngaho Bujumbura twebwe turafata ayo identification yawe yose tukayashiramwo. Tumaze kuyashiramwo na contact yawe niho tuba tuyifise tukavuga tu n'umunywanyi wacu tumukeneye tuzomuronka ukunuko. Bitiro biratugora narigi bitoro vyagabanotse ngo tuve Makamba twari Makamba cyo dusanga umuntu dukeneye ari mu Kirundo cyo bidutwara amasaha 12 tuje kurondera. Muga mu gihe dufise identification yawe dufise ibikuranga byose telefone yawe muri logiciel dutera tukurondera kuri telefone tukabikemura kare. Turi mu isi ya none dukeneye gutera imbere. Mu isi ya none dukeneye gutera imbere no kuvuga ngo umuntu aja muri logiciel n'umuntu wese afite 12.
umuntu wese arishe umutahe nubwo uba umwe ujya wa 12000 ndabibibutse yuko kwinjira muri kibonobono umutahe umwe turacari kuri 12000 ushikana ku mitahe wifuza muga turacavuga ati ushikana ku mitahe 1000 mugabo ubikeneye urashobora kurenza kuko ni investissement yawe ni gutegura ejo heza hawe ubu vyemerewe rero ni umunywanyi wese wa kibonobono maze kuronka matricule rya nimero matricule tubaha muri kibonobono biba vyiza yuko uca ushika ukaverifya yuko wamaze gushika muri logiciel. Ne wojgura ya mitahe 2-3 shika kuyashaka ntaje muri logiciel hari cyo mutwara mu buzima busanzwe cyane se mu nyungu iteza muri kibonobono. Mu buzima busanzwe ubunyene ushobora kubona umenga ntaco bigutwaye ariko uzotangara wumvise umuntu afise agatelefone abenshi turabakonfigurira kuri amail yabo tukabashiriramwo ukuntu ashobora kuzara concerta ibintu vyiwiwe bisigure nimba yashizemwo imitahe 150 yafashe aya mamiliyoni yiwe yayashizeko yayazanye muri kibonobono wewe ntibiza kumusaba gufata ya mamiliyoni yigora atanga ngo yongere aze kwigora aregende guturira agatoro kiwe ashika ku biro vya Unascoki kubaza ngo mbenga imitahe yanjye ngo bimeze gute ahubwo watora agatelefone kiwe akaca afise utumega akikonekta acabona ibintu vy'ukungene bihagaze. Ico nico kintu utari muri logiciel bizoba bizogufata novuga ko ari cyahomba kuko we wazorinda guta umwanya yarafise umwanya wo kugenda kubarasarura ikibonobono acha kireka uwo munsi asanga hari ico nonekaye ngo yaje ngaha kubaza ngo imitahinga imeze gute ngo mbega ngo maze kunguka gute muri kibonobono turunguka rero igihe uzofata ujya mwanya wawe wari gukoramwe ibindi ngo ngiye kuri biro ngo kubaza alors que wari kuba ufise agatelefone kawe ga smartphone ukavyirabira none wumva uzoba uriko wunguka iki wataye umwanya wawe wo kuva hariya wari ufise utundi ukora ugacuza ngaha kandi vyari kugusaba gusa yuko uba ufise utumega hama ukarabira muri telefone yawe aho ni kufise smartphone cyane za telefone nini zigezweho ufise agatelefone gatoya akameka kamurikira nawe birakenerwa ko arinda katanga iyo myidondoro mukamushira muri logiciel nawe nyene ubwo ufise agatelefone gatoyi birakenewe cyane ko uja muri logiciel kuko nimero zacu ziriho ahantu hose nta kintu na kimwe cyakibonobono wobura ko adresse cyangwa ngo bureko nimero ushobora kwitura mu gihe wagize ikibazo mu gihe rero wumvise udidaniwe tibasha ibintu byanje bipanze neza uca ufata izo nimero ugaca uhamagarako umaze guhamagara barakubwira ati uca uhamagara ukabaza ati mundabira ibintu byanje ibi nibi nimero matricule yanje nuko nuko direct natwe mu nyuma turaguhamagara twakubwira ati ibintu byawe bipanze uko nuko ivyo umaze gusoma wamaze kunguka aya naya ivyo umaze gukora imitahe yawe nganuko mvuze gusuma no umuntu asumye ntaca yunguka ya cyane twe muri kibonobono ni bavuga gute mwe mwize bijya byo gusuma ukunguka cyayo kwishorera bavuga gute ceko ese nize avuga ngo acheter épargne mu bisanzwe twebwe turafise amasabuni ivyo sino bigaruka cyane ngo ndabizi mu mazi igihe kinini mubibona abantu mwamaze kumenya ivyo mugambe murabizi cyane uguze isabuni urunguka uguze umuceri urunguka uguze amavuta ubugiye gukiza ubuzima bw'iwawe n'amavuta ushobora gukoresha kugira ngo ugire uruhu rwiza wongere wivure sawa ibyo navyo biraheza bikaja muri logiciel kandi ya nibyo nagomba gushika ko ngo ndababwire iyo uguze iyo sabuni hariho amafaranga wunguka sinje ngaha ngo ndabisubiremwo kubera ko murabizi sinje ngaha ngo ndabisubiremwo murabizi yuko uguze isabune wunguka uguze umuceri hari amafaranga ushaka kugenda yatanye si class sawa ivyo rero mu gihe abantu bafise ubwoba ngo none ivyo bintu ngo dusuma ngo tugaca tugenda twemenya gute tuzunguka gute tuzomenya yo twungutse gute nivyo nagomba kubabwira mukuru ubwoba Unascoki ntaje ngaha ngo ibescroke no
ahubwo yaje ngaha yikwije kandi kira kintu cyose kiri ku murongo. Mu bisanzwe ivyo bintu iyo ubisumye twe turagushira muri logiciel ntituzokwirirwa turondera ngo urumva ngo ujya munsi wa mbere ngo twese abone 5 ngiye ngatwara ngo itoni 2 ngo urumva ngo dusubire ngo dutore ubukarikiratrice twicare tumare umwanya kandi dufite ibyo dukora. Ahubwo twe logiciel ugishira ukigura direct cha tugushiramwo iteri kugaburira ya mafaranga yawe byose yamwe y'inyungu wunguka logiciel byose cibipanga. Muri ko muraraba abantu mushira muri logiciel murabona bavyitabira ku rugero rushimishije canke muracagwaza n'ibyo bitarimenyerewe cyane mu gihugu cacu? Nivyo nahereko kare mvuga nk'abantu mwe ntimutange gusa ngo izina ngo imitahe yawe gusa ucugera. None iyo mitahe kuyitanza zoyikurikirana gute? Mwijukire cyane gutanga ama identification akwiye, abafise ama email muyashireko muyatange kugira ngo ivyo bintu byanyu mu murongo ukungena muzamura bikonsert. Ntabwo biri ku rwego rushimishije cyane, turabitahura. Hari abantu badakoresha izi telefone ngo zigezweho, bakoresha zijya telefone ntonto mu barigora bagashiraka kanimero. Turagerageza kubarondera rimwe iyo dufise uwo dukeneye cyangwa ico dukeneye. Hariho n'abandi batabishira kuri, tugomba kubabwira bavyijukire cyane kuko menga ntibabitahura neza ivya logiciel. Ariko nababwiye niyo muzungukirako ntituzobarondera ngo bimeze uku, urumva ngo logiciel ngo tugomba tubarondere nganya amafaranga tuyabazanire muhira yo muzoba mwongose. Oya, ni munyarutse muyazane, muzaniye myidondoro yanyu, mwijukire kubaza cyane ati mbega muri logiciel mubona ndimwo, uhamagara ubaze ati mumbonera ndimwo, nimero yanje ni izina ryanje ni mu ndabire ko ndimwo, kugira ngo ujemwo nawe ntusigare nyuma y'amajyambere. Mwotera kama kahe abantu bari muri koperative ariko batarashirako intuzenya, bataratanga iyo myidondoro? Abantu bari muri koperative bataratanga iyo myidondoro, ikintu no basaba cyane mwijukire cyane gutanga iyo myidondoro yanyu kugira ngo muje muri logiciel. Logiciel ni nziza kuri twese, gusa abarundi ntidukunda kumva ikintu dushaka nk'ikintu ngo kibanze gishikeko tubone intambwe kigezeko ngo niho ngo umenga babitahura cyane. Biracyari bishasha buteye imbere kandi ntibuzotera imbere tudafise itumatuma internet ubuhinga dushobora gukoresha. Muvyijukire cyane, muzanire imyidondoro yanyu kugira ngo ibintu byose tuzoze dufata mu maprograme twapanze. Hari abantu bakora ama business bari muhira, ntibizobagore ngo urumva ngo no musi ngo sinza gukora nza kuba nagiye muri Unascoki. No, ahubwo vyose ushobora kubikorera wenyene uri ku kazi. Nturi ndavuga ngo ndavuye ku kazi ngo ndagiye, bice bigutera stress zo kwiyumvira ati pause irameranye ngasubire ku kazi, alors que wari kubikora imbere yawe mu mashine yawe canke muri telefone yawe. Utera kwamo akahe ugwaruka bagenzawe bataramenya kibonobono canke Unascoki akamaro kayo kugira bashobore kwinjira nabo? Aba bajene bene wacu sinzi ikintu nobabwira. Sinovuga ngo ntibumva investissement, ariko ahubwo bumva investissement z'uko barutandukanye n'ugwabo. Ndibuka hari ibintu byaje sinzi ko vyari vyo investisa ibintu vya beri byande umva mu gihene ngo nashize ngo sasa $50 ati none ko menga wari ufishiye iyo noti yavuye ngo ndiko ndinvestisa ngo ndiko ndabona ngo kumwere ngo bizotera imbere. Byarangiye iyo noti bayibariye. Ugaca ugenda ukabwira umujene ati twebwe turiko turarima zanizo 12,000 abantu bagira kwigajya kantu harimo tubiri gusa, harimo tubiri twonyine, hari naho tutanakwira bivanye naho abantu bereye. Voilà, ari ahandi ushobora kugagura ari kamwe ngashobora ivyema n'igihumbi bikaba bihetse. Ayo mafaranga nashobora kugukura ahantu ba ngakurenze iyo komine. Akubwira ati amafaranga y'investisi ni waronka yandi uzoyazana yashiremwe amavuba tufise umugambi urashuko nuko uzotera imbere.
je mumenyereye nza kubahanura ku bintu bitandukanye biciye mu mareresi biciye muri filime ndundi nubu nagomba nsubire ndabahanura ari bambwira ngo mpanura ngo mu nzira mbi ngiki niki mugabo essentiel ni kakandi kinyuma nuko impanuro ishika voilà message yanje baye irashika ukayibona ubu nagomba guhanura abajene dukeneye kuzibona mu myaka iza dufise vya bindi turota warota uri umwana ufise inzozi uri umwana ati Yohana je nishaka kubona ndi kanaka ari abantu bakuzemwo biyumvamwo ndakeneye kubona ngo ndi imbere y'abantu nujije amasade nagize iki ugasanga ugeze mu myaka 30 bitarakora mugandi kirazira kugira kwihebura mu buzima rero mujene ikintu ugomba guhanura ufise inzozi kila muntu wese aba yifuza kuba umubosi ashike abone ndi umuntu akomeye zana izo 12,000 muri Unascoki vyitwe basi twiyorohereze vyitwe ko atakaye mugandazi après x temps uzoza kunshimira yuko vyari vyagenze neza dufise imigambi myiza turiko turarima ikibonobono kizoshogwa hanze kigugwa amadolari menshi ikindi turiko dukora imigambi gaha mu gihugu abajene tumaze kuronka akazi turi benshi anje ndi mu bajene baronse akazi muri umwe muri mwebwe turi benshi kuko ubu igihugu cyose kirashobora kuba gishikana ama 200 personnes y'abanyagihugu y'abajene mu mugambi utamaze umwaka wose bamaze kuronka ubuzi hamaze kuronka ubuzi abajene barenga 10 ni kubera iki tutoshigikira uyu mugambi tutowitaho kubera iki natwe tutokwevestisa kugira ngo tuze tubone ikintu kizoza muri kazoza icya mbere uzoganya akazi icya kabiri uzoganya amafaranga yawe azunguka uko washizemo vyiza reba jene bagenzi banje muze mwitabira umugambi urarashe ni mwiza umeze neza hari abenshi batwesclose ariko uyu ucurisiye turagushimiye ndabashimiye cyane nawe nzere ko undi munsi twongeye kubegera kugira ngo mudusigurire kimwe n'ikindi kubijanye na kibonobono se mushikari gutanga n'impanuro ko muzodutiza akanya ko none ko mumfatiriwe n'akazi akaba ari keshi karibu cyane tuzobakira cyane turishimye natwe kubona mutuvugishije ngaha ku kinyamakuru cyane akoze cyane dushimire nawe wakurikiranye kino kiganiro sabe ikintu kimwe yuko wogerageza kugitanga kure hashoboka kugira ngo ino mpanuro shikire benshi mande ho gitanga shiho na commentaire nimba hari kimwe canke ikindi washimye canke utashimye kugira ngo twikosore cyane dushirizeho kugira ibyiza nyuma ya kamera mwari kumwe na Zombi murakoze naho butaha ciao ciao